je navutse ndi ready banyita yagwa Mr. Yagwa bisigura ati vugwa bivuga yuko aho monyoye ntegeza kumakinga sure yuko hari bright haka ntegeza kuhasiga haka urumva buri mwanya buri every day of my life I practice buri munsi w'ubuzima bwanje ndiko nda practicinga ndiko ndahakikisha yuko ibikorwa nza guha abantu bituma izina banyita Don Brighter amezina ry'umuvyeyi banyita Bright in Timpa niryo zina ryanje ry'abavyeyi. So vuze ngo ni Don Brighter? Yeah, Don Brighter. So niryo zina ry'umuziki ry'ubuhanzi bwawe. None rero muri market ahagap sana hano barayibona rero uno munsi turi hano kugira ngo dukorane ibiganiro n'abaririmbyi bose bari hano muri kino kirori cy'uno munsi baronse akanya ko kugira aba performing hajya imbere kandi tukaba twishimye cyane twabonye mwadukoreye ibintu byiza cyane bidasanzwe. Murakoze cyane byaba twagiye kingana gute kugira mu bitegure bijya bintu ko byari byaka cyane gose. Bon je navutse ndi ready banyita yagwa Mr. Yagwa bisigura ati vugwa bivuga yuko aho monyoye ntegeza kumakinga sure yuko hari bright haka ntegeza kuhasiga haka urumva buri mwanya buri every day of my life I practice buri munsi w'ubuzima bwanje ndiko nda practicinga ndiko ndahakikisha yuko ibikorwa nza guha abantu biza kubanezera. So mfata umwanya ukwiye na 30 minutes yanje muri break y'akazi mba ndiko ndakubita ibintu. Don Brighter, I'm so happy to see you and to have you on the mic, either on the camera too. So tukaba dushaka turatire abantu no munsi bahombye kutahashika ngaha babone yuko kuba bataje ngo babone ikirori cyabaye no munsi ko bahombye byinshi ahubwo na next year batobura. None wewe muri rusange ikintu wabonye cyane gutangaje muri byose wabonye ari kihe? Abarundi ni beza cyane kandi abarundi barambara bakabegwa mu buzima nta kintu kiryoje cyangwa igitangaza umuntu nko kubona umuntu yaberewe. Muri Amerika abantu bafise ingeso yo kubwira umuntu ati oh my god I like your dress. Bose ababwiwe I like your dress bari nka bose ni bose bisigura yuko Burundi buratunze. Ikindi kintu nuko abantu bahombye I believe there will be a second chance someday. Ntugahombe ibintu bihuza abarundi niho ugera kumenyera abantu. Je sinari bwakubone ariko uno munsi ndagiye kuraba Tembe TV na GB TV kuko mbona ko bana gukura GB TV niyo mpamvu twahashye ibintu biratomoye. So nshaka kumakinga sure yuko bimeze neza. So bahombye indirimbo nk'izo wumva inyuma hiyo agapiripiri kanje uyo ni Steve Soko aba n'abantu twubaha tuzi kuva kera bakora umuziki uno munsi bakaba bahombye kubona na Dobra ari kuri stage. Just Stephen Sogo namwumvise nkiri muto uno munsi rero ndamwibone amaso mu yandi. So I'm so happy to see him even so uko ntanashobora kubivuga mugabo nkurikije performance ya ukuntu yagiye nkaraba n'ukuntu byari bimeze. Je navuze ni aha hari ibintu by'ibitangaza byinshi byabaye ntari bwo mbone mu buzima bwanje bwo kuva kera. None wewe Don Brighter ku bantu batakuzi neza zineza ushobora kubibwira gute kugira bakumenye? Easy about your feet
bakubonye bantera gufuha bakakwisabisha nimero yawe yo it's Don Brighter ahantu hariho hose ugenda wandika Don Brighter DON ugasiga kanya hama Brighter ni BRIGHTER ni nk'umuco no kuvuga je Don Brighter bisigura ingabirano y'umuco si wewe urateye ubwoba uteye ubwenge ni Don Brighter ingabirano y'umuco aho ugeze uramurika nobo birigaragaza bananiwe kuyazimya kubera ibintu bazimije ucumurika n'amavuta so kuvugisha ukuri it's been, to be honest, it's been an amazing journey. It's my first time muri Kentucky, but it's been an emerging journey, seeing the love of the people, familiar first faces, no kubona abandi bantu, you know, abantu ntazi, but they enjoy good music. Yes. You know, ico tuniganira nuko Burundi oye, Burundi mbere, ejo bundi niyo twahurira kuri Tanganyika, cyangwa tugahura turiko twese turi mu Burundi. Ukansanga mu Burundi, I'm a different person. Yes. Ndi wundi muntu. Aha turi muri Amerika. Mu Burundi ngezeyo ndi wundi muntu. Mfise izina ryanje. Ritandukanye n'iryo rya Don Brighter. Iryo zina nyene riremeye barashira kakandi gakofera hejuru rikaremera. Mu Burundi ndashitse. Banyita King of Diaspora. Umuziki wa diaspora jena niganiye Isanganiro Award n'abarundi bari mu Burundi. Sinabaye wa mbere, nabaye wa gatatu. Ariko kugira nije mu diaspora wa mbere nabayemwo kuva Isanganiro Award tangu nije nabaye wa mbere nshoboye kuva diaspora abandi wa mbere nukuvuga bisigurike ejo bundi ashobora kuzoba ubundi mu diaspora mugabo nije natanguye kuba nominere nkatsindira igiti ca gatatu wari wakoza akazi nukuvuga yuko umuziki ni mwiza so wawe uhuza abantu sivyo kandi I make sure aho tuja hose turanga Uburundi urabona ngaho ndi umurundi ndego iyi ni rebo yanje yagwa isigura yagwa ngahanitse yagwa yego ndimo ndabibona byose uri mu binyereka ahubwo nagomba ndabize ko mukanya GAGB yagwa ukora ibikora inka yego kabisa urarivuze cyane so none Don Brighter akazi kawe k'umuziki nk'ubu artist bwawe wabagatanguye ryari muri make kubera je nubwo bwa mbere tubananye no munsi so I'm so happy kandi ndazi yuko kuva no munsi cano yawe ndarara ndayimenye ndayagire n'abandi nk'abankurikira nabobo I can't say nothing but to say thank you for everybody who follow us on Instagram wherever we share. I'm going to follow right now. Okay. So watanguye ryari rero akazi kawe k'umuziki? Je natanguye umuziki kera gose. Natanguye umuziki kuva nk'imyaka nk'itanu. Mugabo ico gihe naririmba nyine bijya natamba umuziki. Je nakuze abakongomani aribo bari hejuru. Umuziki w'igikongomani twaguma tuwutamba. Je nakuriye mu Burundi. Namukiye mu wakuriye ku isebeni. Ivyo urabivuze. So at the moment ico gihe so then I moved to a place where imyaka kuva 2010 11 niho natanguye gukora music yiwanje 2010 11 okay. Yeah so kuva ico gihe ntanguye music I did music ndakora muziki n'abamukombozi nimba mukombozi umwumva muziki na Satbigi ataramenyekana atatmakiri abo bose mwarakoranye ico gihe ntabwo narinzi uko ari we Satbigi twakoranye mugabo ari indirimbo ya Yubire twakoranye kera gose bama kugera ubu in music you have to take me to places that I never experienced. To me with Kidumu for example, to sit down with the legend, gukora indirimbo nawe, and then I come to the conclusion to the place where abantu barabu music baravuga ati wow, everybody enjoying it. Yes. That's my journey. I started from
nararirimba no mwikwaya yisengero ni korali kandi nubu ndaririmba gusora indirimbo anyway abantu bakurikira indirimbo z'Imana barabe gospel indirimbo ya gospel yitwa Huruma mperejeje gusohora nta nindwi rahera iyo aho duhereze ikiyago nca ndayumviriza mu kanya na jewe naze kuyiperforminga bivaye n'umwanya go do it so thank you so much. Yes, so rero urumva ndumva ibikorwa umaze gukora ni byinshi, so turi hajya mu bugicicaro ni muri Michigan ku mugwa mukuru buryo urahazi ngene bahita ku mugwa mukuru wa Michigan. Oh no. Ni muri Lansing. Ni muri Lansing. Oh sweet. Hajya niho tuba duherereye cyane imisi yose mugabo hano byabaye ngombwa ko twashika kuko dushaka gufashanya gusupportingana gufatana mu nda kugira ngo twegezanye imbere kuko nk'ubu wewe uramenyekanye aba followers banje batari bakuze ubu barakumenye, so this is a super great thing. Ibintu bimeze neza cyane. Ndakwifuriza umunsi mukuru mwiza no kugira umunezero mwiza. Imana izongera kuduza tuzoyaga byinshi hama tuyagwe neza yagwa kabisa yagwa huri hose umurunda hose ntiyinyegeza amani peace and love yes nta kwinyegeza yagwa umutipa ari nyuma y'ikamera ni Tembe Classic. Big up sana G. Take care. Thank you so much guys. Yo, give it up.